Nshuti bakunze ijwi rya Amerika turabasuhuje. Reka mukurikire amakuru y'ijwi rya Amerika mukunda muri benshi. Iyi ni radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Abantu ibihumbi 7 bamaze guhitanwa n'intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI Karim Khan araburira ko imitwe yitwaje intwaro iteza intambara mu burasirazuba bwa Kongo n'abayifasha batazihanganirwa. Any armed group, any armed forces, any allies of armed uwo ni Karim Khan, umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI. Bwana Karim aragira ati ubutumwa bugomba kumvikana neza. Umutwe witwaje intwaro uwo ari wo wose, igisirikare icyo ari cyo cyose, abafasha imitwe yitwaje intwaro abo ari bo bose nta budahangarwa bafite. Bagomba kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga ibikorwa by'ubutabazi, kandi ibyo ndabivuga nta guca ku ruhande. Itegeko rigomba kuberaho gukurikizwa. Naho ingabo z'u Burundi zari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri Somalia zigiye gutaha zose. Ikaje mu makuru y'iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Intambara yibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze guhitana abantu ibihumbi 7 kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Minisitiri w'intebe w'icyo gihugu Judith Suminwa yabitangarije inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe uburenganzira bwa muntu i Geneve mu Suisse. Fidele Nyongabo. Mu bapfuye harimwo abagwanyi n'abasivili. Umushikiranganje wa mbere wa Kongo Judith Suminwa yabitangaje mu nama y'akanama kajejwe agateka ka muntu i Geneve mu Suisse kuri uyu wa mbere. Yasiguye ko abarenga ku bihumbi 3 bishwe mu gisagara ca Goma, mu gihe abarenga ibihumbi 450 batagira aho bakika umusaya inyuma y'uko amakambi barimwo asambuwe. Judith Suminwa yavuze ko niyo ikibazo cerekeye iyubahirizwa ry'imbibe za Kongo kitatoregwa inyishu, ibintu bishobora kuyanzara muri ico gihugu. Muri iyo nama yo mu Swiss, umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ONU Antonio Guterres yatangaje ko agateka ka muntu kw'isi kageramiwe bikomeye. Yavuze ko amabi ateye agahinda ari karabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu bagera ku bihumbi 40 barahungiye mu Burundi, kimwe mu bihugu bisangiye imbibe na Kongo. Bahunze ingwano mu ndwi zibiri zirangiye nk'uko vyatangajwe n'ishirahamwe ONU ku munsi wa 5 w'indwi irangiye. Umushikiranganje wa mbere wa Kongo yagabishije ko umutekano utera umera nabi kurushiriza mu gihugu ciwe kubera intambara n'umugwi M23 hamwe n'iyindi migwi yitwaje ibigwanisho bishobora gukwiragira mu bihugu bihana imbibe na Kongo. Yamenyesheje ko bishobora kugeramira umutekano w'ivyo bihugu. Yanaboneyeho gusaba amakungu gufatira ibihano bikomeye u Rwanda. Kenya yohereje abarinda umutekano benshi ku mipaka yayo na Ethiopia nyuma y'igitero cyagabwe n'abagabo bitwaje intwaro, mucyo abayobozi basobanura nk'ubushyamirane bwambukiranya imipaka. Eugenia Mukankusi adufitiye inkuru irambuye. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Kenya Kipchumba Murkomen yavuze ko guverinoma irimo gufatanya n'abayobozi ba Ethiopia gushakisha abaturage babuze. Abayobozi bavuga ko abo barobyi bo muri Ethiopia basakiranye na bagenzi babo bo muri Kenya mu ruzi rwa Omo kuwa 6, kandi ko amato 15 yaburiwe irengero. Abo mu bwoko bwa Turkana bo muri Kenya n'abo mu bwoko bwa Dasanech bo muri Ethiopia bahuriye ku bikorwa by'ubukungu birimo iby'ubworozi n'iby'uburobyi. Ikibazo cy'amadeni mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere kigeze ku rugero runini cyane. Ibi biravugwa n'ishami rya ONU ryita ku iterambere PNUD. Fidele Nyongabo aragarutse. Ishirahamwe PNUD kuri uyu wa kabiri ryagabishije ko amadeni y'ibihugu bikenye kurusha ibindi ku isi yashitse ku rugero ruri hejuru cyane. Iryo shirahamwe ryavuze ko amafaranga ivyo bihugu bikoresha kugira birihe amadeni vyafashe agira ingaruka zikomeye ku migambi y'iterambere. Kubera ivyo ryatangaje ko amasezerano mashasha yerekeye korohereza amadeni ibihugu bikenye yohuza impande zose zirimwo n'abatanga amadeni bose akwiye gupfundikwa. Mu cegeranyo caryo ishirahamwe PNUD ryavuze ko kuriha inyungu ku madeni vyarenze ibice 10% vy'amafaranga amareta y'ibihugu 56 biri mu nzira y'amajambere vyinjiza. Igitigiri c'ivyo bihugu ciyongeye hafi y'inshuro zibiri umuntu abigereranije no mu myaka 10 irangiye.
iryo shirahamwe ryasohoye ico cegeranyo mu gihe abashikiranganji bajejwe ikigega n'abayobozi b'amabanki makuru b'umugwi G20 ugizwe n'ibihugu biteye imbere n'ibiko biratera imbere mu butunzi kurusha ibindi ku isi batanguye inama mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Umuryango urengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch urashinja ingabo zishyigikiye iz'igihugu cya Sudani igitero cyagabwe ku mudugudu aho cyahitanye abantu 26 imitungo igasahurwa. Eugenia Mukankusi niwe waduteguriye iyi nkuru. Umuryango Human Rights Watch uvuga ko ingabo za Sudani zakingiye ikibaba abasirikare bazo bagabye igitero ku baturage zabigambiriye tariki ya 10 y'ukwezi kwa mbere muri leta ya Al Jazeera. Mu mudugudu niho habaye isibaniro hagati y'ingabo za Sudani n'umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces RSF. Ubwo bushyamirane bwakajije umurego muri ibi byumweru bishize. Ku rundi ruhande, umuryango w'abaganga batagira imipaka wahagaritse imirimo yawo yose mu nkambi ya Zamzam muri Sudani, ahaba abantu bagera ku 500,000 bagiye kuhashakira umutekano kubera intambara muri icyo gihugu. Iri tsinda ry'abaganga ryavuze ko imirwano hagati y'igisirikare cya Sudani na RSF yatumye batabasha gutanga ubufasha mu bikorwa byo kurengera ubuzima. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yohereje abandi bimukira yita ko babangamiye bikomeye umutekano w'abanyamerika kubera ibyaha bikomeye bashinjwa muri gereza ya Guantanamo Bay mu gihugu cya Cuba. Fidel Niyongabo adufitiye inkuru irambuye. Leta ya Amerika yarungitse abo bimukira mu kibanza cy'igisirikare kigwanira mu mazi cya Guantanamo Bay muri Cuba. Umutegetsi wo mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Amerika yavuganye n'ijwi rya Amerika yemeje ko indege y'ingwano itwara imizigo yo mu bwoko bwa C-130 yari itwaye abimukira yavuye mu kibanza cya gisirikare cya Fort Bliss muri leta ya Texas ishika mu kibanza cya Guantanamo Bay ku munsi w'Imana urangiye. Umutegetsi agira kabiri wo mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi muri Amerika yatangaje ko abimukira 17 bageramiye bikomeye umutekano w'abanyamerika kubera ibyaha bikomeye cyane bakoze. Yavuze ko kubera izo mvo bapfungiwe mu kibanza cya Guantanamo Bay. Abo bategetsi bombi uko ari babiri ntibashatse ko amazina yabo amenyekana igihe bavugana n'ijwi rya Amerika ku bikorwa vyerekeye kwirukana abimukira ku butaka bwa Amerika. Abo bimukira bagirizwa ibyaha bikomeye cyane bajanywe mu kibanza cya Guantanamo Bay mu gihe vyari bitegekanijwe ko umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Amerika Peter Hegseth agendera ico kibanza kuri uyu wa kabiri kugira yihweze utwigoro tw'igisirikare ca Amerika two gushigikira igikorwa categetswe na President Donald Trump co kwirukana abimukira benshi bari ku butaka bwa Amerika batabifitiye uburenganzira. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ubwongereza bwasabye u Rwanda gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo vuba na bwangu, bitaba ibyo bugafatira icyo gihugu ibihano. Ibyo bikubiye mu itangazo Ubwongereza bwasohoye kuri uyu wa kabiri rigaragaza aho iki gihugu gihagaze ku kibazo cy'intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Umunyamakuru Venuste Nshimiyimana uri Londres mu Bwongereza adufitiye inkuru irambuye. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubwongereza kuri uyu wa kabiri rirasaba ko imirwano ihagarara, imfashanyo ikagezwa ku bayikeneye, amategeko mpuzamahanga agenga ubutabazi akubahirizwa, gahunda nyafurika yo kugarura amahoro igatera intambwe yigaragara, kandi ingabo zose z'u Rwanda zikava ku butaka bwa Kongo. Mu gihe bitaragaragara ko hari intambwe yatewe kuri izo ngingo, Ubwongereza bwafashe ibyemezo birimo guhagarika kujya mu nama zo ku rwego rwo hejuru zateguwe na leta y'u Rwanda, kugabanya kwamamaza no guteza imbere ibikorwa by'ubucuruzi hagati y'Ubwongereza n'u Rwanda, kuba hahagaritswe inkunga yahabwaga leta y'u Rwanda binyuze mu butwererane uretse inkunga yatangwaga igenewe abakene nyakujya n'abantaho nikora. Ibindi byemezo Ubwongereza bwatangaje birimo kungurana inama n'abandi bafatanyabikorwa b'u Rwanda ku bihano bindi byafatwa. Bwavuze kandi ko bugiye guhagarika gahunda zo gufasha mu mahugurwa mu bya gisirikare Ubwongereza bwakoranaga n'u Rwanda no gusubiramo impushya zo kohereza ibikoresho bya gisirikare ku ngabo z'u Rwanda. Leta y'Ubwongereza ikomeza igira iti u Rwanda rushobora kuba rufite
impungenge z'umutekano ariko ntibishobora kwihanganirwa ko hakoreshwa imbaraga za gisirikare. Igisubizo cya politiki nicyo cyonyine gikwiye kuri iyi ntambara. Turasaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuvugana n'umutwe wa M23 mu rwego rw'ibiganiro rusange bitagira uwo biheza. Mu mpera z'icyumweru gishize, Minisitiri w'Ubwongereza w'ububanyi n'amahanga David Lammy yabonanye na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Paul Kagame w'u Rwanda. Mu biganiro bagiranye, Minisitiri Lammy yagaragaje ko ibitero biheruka gukorwa n'umutwe wa M23 n'ingabo z'u Rwanda RDF birimo ifatwa ry'umujyi wa Goma na Bukavu ari ukuvogera ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ko binyuranije n'amahame agenga umuryango w'abibumbye. Minisitiri Lammy yasabye kandi abakuru b'ibihugu byombi gushyigikira ku buryo bugaragara gahunda y'amahoro iyobowe na Afurika yo gushaka igisubizo kirambye. Yababwiye ko umuryango mpuzamahanga uzafata ibyemezo bihamye kubera intambara ikomeje kwiyongera. Itangazo rya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga y'Ubwongereza rivuga ko mu byumweru bike bishize Ubwongereza bwunguranye inama n'abandi bafatanyabikorwa barimo ibihugu 7 bikize cyane ku isi G7 kandi bugasaba ihagarikwa ry'intambara mu burasirazuba bwa Kongo mu nama ya ONU ishinzwe umutekano ku isi no mu nama ya komisiyo ya ONU ishinzwe uburenganzira bwa muntu. Mu rugendo rwe mu karere k'ibiyaga bigari, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubwongereza David Lammy yatangaje inkunga y'inyongera ingana na miliyoni 14,600 by'amafaranga y'Ubwongereza, inkunga igenewe abazahajwe n'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva mu mwaka wa 2017 kugeza mu mwaka wa 2021, Ubwongereza bwahaga u Rwanda buri mwaka intwererano ingana na miliyoni 60 z'amadolari. Ibi byemezo Ubwongereza bufatiye u Rwanda bitangajwe nyuma y'umunsi umwe gusa umuryango w'ubumwe bw'Uburayi unaniwe kumvikana ku bihano ibihugu biwugize byifuzaga ko byafatirwa u Rwanda. Igihugu cya Luxembourg cyabyitambitsemo bituma ibihano byari gufatirwa ikigo kimwe cy'u Rwanda n'abandi bayobozi 9 b'u Rwanda bidafatwa. Kuri ibi byemezo by'Ubwongereza, leta y'u Rwanda irashinja icyo gihugu kubogamira ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kudashyira mu gaciro. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma araduha ibindi kuri iyi nkuru. Mu itangazo yasohoye, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda ivuga ko bibabaje ko Ubwongereza bwafashe izi ngamba ku buryo bugaragaza ko bufite uruhande bubogamiyeho muri iki kibazo. U Rwanda ruvuga ko gutekereza ko rwashyira mu kaga umutekano warwo n'abarutuye ari ukudashyira mu gaciro. Ruravuga ko izi ngamba ntacyo zifashije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi nta n'inkunga zitanga mu gukemura amakimbirane arangwa mu burasirazuba bwa Kongo ku buryo burambye binyuze mu nzira ya politike. Ku ruhare u Rwanda rushinjwa, rusobanura ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariyo yagombye kubirebwa na byinshi kurusha abandi bose bihuriye muri iki kibazo, nyamara hakaba nta na kimwe ibazwa kuko ibasira amoko amwe no guhohotera abaturage. Aha u Rwanda ruvuga ko mu bahohoterwa harimo iyicwa ry'Abanyamurenge muri Kivu y'Epfo. U Rwanda ruravuga ko impamvu itayibazwa zigaragarira buri wese, ariko rukongeraho ko kuba bimeze gutyo ari uguteza Kongo umurindi wo gukomeza gukoresha uburyo bwa gisirikare muri iki kibazo, bigatuma kidakemuka kandi abaturage bakaguma kuhababarira. U Rwanda kandi ruvuga ko ruzakomeza gushimangira ko impamvu z'umutekano warwo zihabwa agaciro. Rubona ko leta n'abafatanyabikorwa bayo ku rwego mpuzamahanga batigeze babyitaho, rugasanga iyi ntambara y'urudaca n'ibibazo by'umutekano muke bisa naho hari ababifitemo inyungu ku buryo butaziguye cyangwa buziguye. Kuko iki kibazo cyabonerwa umuti, u Rwanda ruvuga ko rwiyemeje gukorana n'ibindi bihugu harimo n'ibyo ku rwego rwa Afurika bigerageza kuba umuhuza muri iki kibazo. Aha rugasaba umuryango mpuzamahanga gushyigikira iyi nzira rubona ko ariyo rukumbi yizeweho umuti urambye. Tukivuga kuri ibyo bihano bikomeje gufatirwa u Rwanda, ishyaka PS Imberakuri uruhande ruyobowe na Bernard Ntaganda rirasaba ubutegetsi bw'u Rwanda kwisubiraho kuko risanga abaturage basanzwe aribo bazagirwaho ingaruka z'ibyo bihano birimo gufatirwa igihugu. Uyu yanasabye ubutegetsi gufungura urubuga rwa politike. Yabivuze mu kiganiro kigufi yagiranye na mugenzi wacu Tim Ishimwe. Icyo bivuze ku baturage ngira ngo ubu ngubu ni ukubahuhura. N'ubundi abaturage b'u Rwanda
ntabwo bari babayeho neza. Ntawe utabizi ko dufite ishyaka FPR imaze imyaka 30 ku butegetsi iyoboza igitugu, ku buryo ntacyo rwose umuturage yunguka mu mibereho ye. Ubu rero ibintu bigiye guhubuka, abaturage ubu bagiye gupfa nk'uko zishwe na muraramo. Mu itangazo hari aho wanditse ko gukora ibi ku Rwanda rusa nk'aho rwishyize mu mutego. Aha ngaha washaka kuvuga iki? Icya mbere, kuba rwayishyize mu mutego ni ubutegetsi bubi bwaranze iyi leta ya Perezida Paul Kagame mu myaka 30. None se niba dufite igihugu kimaze imyaka 30 kidashobora kwemera amashyaka menshi, kidashobora kwemera ko abantu bagira ubwisanzure, icyo cyerekana umutego, byabaye nka umutego mutindi u Rwanda rwishyizemo. Icya kabiri ni ukuba u Rwanda rudafite abategetsi bashikamye, cyane cyane mu nzego zose. Ahangaha turavuga muri diplomasi, bashobora kuvugira u Rwanda, bashobora kubwira Perezida Paul Kagame ibi ntabwo ari byo, ibi ni byo, mbese usanga imbere ye bamutinya. Kuba rero u Rwanda rutarigeze rwimakaza umuco wo kuganira, umuco wo kuvuga ibintu uko bimeze, niyo mpamvu iyo rugeze imbere y'amahanga, iyo rugeze imbere nk'abayobozi ba Kongo, usanga barya iminwa bakabura icyo bavuga. Ibi rero byabaye nka wa mutego mutindi. Ishyaka rya FPR ryasaye nkaho niryo ryiteze umutego mutindi, noneho uyu mutego uri kwishukana. Ubu ngubu iri kuba biroroshye, ntabwo aribyo nifuriza u Rwanda, ariko ibintu bizaza nibyo bikomeye. Nk'ubu ngubu mu itangazo ryanjye nanarondoye ibihugu n'imiryango yafatiye ibyemezo u Rwanda. Mu kanya tumaze kumva ko n'inshuti y'agadasohoka ariyo igihugu cy'Ubwongereza nacyo kimaze gufata ibihano. Niba waruvuze ko u Rwanda rutemera amashyaka menshi, ubwo no kuvuga ko n'iryawe ritemewe, ibi uvuga byakwemerwa gute? Byakemerwa nande? Ibyo uvuga nuko ari ukuri, kandi ukuri ntawe utakwemera. Nge ndavuga ibifatika, ibikorwa byende ku kuri. Ntago u Rwanda rwemera amashyaka menshi. Twiteguye gufatanya n'ababishaka, cyane cyane duhereye kuri Perezida Paul Kagame, ko dufite uburyo bwose dushobora kuvana u Rwanda muri iki gihahiro turimo. Ku muntu utumva neza ibya politiki, iyo igihugu nk'u Rwanda gifatiwe ibihano, nkawe Ntaganda utavuga rumwe n'ubutegetsi, n'abandi mubona ibintu kimwe, mwebwe mutavuga rumwe n'ubutegetsi, mu byungukiramo iki? Twebwe sinavuga ko hari icyo twunguka, ahubwo natwe kuko turi abaturage b'Abanyarwanda, natwe turababara. Nayo mpamvu duhaguruka tukavuga ati tugakora itangazo nka ririya tugaragaza amakosa yakozwe na leta y'u Rwanda iyobowe na Perezida Paul Kagame, tuyisaba kugira ngo bahindure uburyo bakora cyangwa bayobora igihugu. Icya kabiri, ibintu nk'ibi ngibi iyo bibaye, birumvikana ko tugomba guhebera urwaje, tukemera ko natwe tugomba kwemera kubabara, kuko umuntu umwe w'umunyabwenge yavuze ati abaturage nibo bagira umuyobozi bakwiye. Nibyo rero dufite nk'Abanyarwanda, nibo bayobozi dufite, kandi aba bayobozi twaremeye ko badusya, twaremeye ko baduharanga ku rusyo, nitwemerere dukenyeye natwe tubabare, ariko byumvikana ko ntacyo twunguka, ahubwo turakomeza kubabara. Umuti ubona niki, ubona u Rwanda rwakora kugira ngo rwikure muri ibi bihe? Icya mbere, ishyaka rya FPR rigomba gufungura urubuga rwa politiki. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ukwemera ukumva ko rugomba kubana n'ibihugu ruturanye nabyo, n'ibihugu bikikije u Rwanda, kuko umuntu ashobora guhitamo inshuti ariko ntashobora guhitamo umuturanyi. Umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI Karim Khan araburira ko imitwe yitwaje intwaro iteza intambara mu burasirazuba bwa Kongo n'abayifasha batazihangarirwa.
Bwana Karim Khan ibyo yabitangarije abanyamakuru kuri uyu wa kabiri ubwo yageraga i Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu ruzinduko agirira muri iki gihugu. Umunyamakuru Temistokle Mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru. Umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha asuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe iki gihugu cyugarijwe n'intambara mu burasirazuba bwacyo. Yatangaje ko uru rukiko rutewe impungenge cyane n'uko ibintu byifashe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iki gihe. Ni mu gihe inyeshyamba za M23 zishyigikiwe n'u Rwanda ziheruka kwigarurira imijyi ibiri y'ingenzi Goma na Bukavu mu burasirazuba bwa Kongo, ibiziha ingufu zikomeye mu karere kuva zakongera kwegura intwaro mu mpera za 2021. Nyamara Bwana Karim Khan akavuga ko kubijyanye n'izi ntambara ubutumwa bugomba kumvikana neza. And the message has to be conveyed very clearly. Ubutumwa bugomba kumvikana neza. Umutwe witwaje intwaro uwo ari wo wose, igisirikare icyo ari cyo cyose, abafashe imitwe yitwaje intwaro abo ari bo bose nta budahangarwa bafite. Bagomba kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga ibikorwa by'ubutabazi, kandi ibyo ndabivuga nta guca ku ruhande. Itegeko rigomba kuberaho gukurikizwa. Buri wese agomba kubahiriza amasezerano ya Roma. Nta ugomba kugaba ibitero ku basivili ngo akomeretse abantu cyangwa ngo abice. Inzobere za Loni zitangaza ko umutwe wa M23 ufashwa n'abasirikare b'u Rwanda bagera ku 4,000 kuva wongeye kubura intambara. Imirwano iwushyamiranyije n'ingabo za leta ya Kongo yateje ikibazo gikomeye gikeneye ubutabazi bwihutirwa mu karere kazahajwe n'intambara kuva mu myaka 30 ishize. Umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga agasanga mu bijyanye n'ubutabera amategeko mpuzamahanga agomba gufata abanyekongo kimwe n'abatuye ibindi bihugu byo ku isi. Iki ni cyo gihe ngo turebe niba amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu ashobora kwihanganira kumva ubusabe abaturage ba Kongo bakomeje kwitsaho, aribwo iyubahirizwa ry'amategeko mu buryo bungana. Abanyekongo bafite agaciro kimwe n'abanya-Ukraine, kimwe n'abanya-Isiraheli, n'abanya-Palestine, kimwe n'abakobwa cyangwa abagore b'abanya-Afghanistan. Mu ruzinduko rwe muri Kongo biteganijwe ko Karim Khan ahura na Perezida Felix Tshisekedi, abaminisitiri ndetse n'intumwa y'umunyamabanga mukuru wa Loni muri Kongo Madamu Bintou Keita. Azahura kandi n'abagizweho ingaruka n'intambara zo muri Kongo kimwe n'abagize imiryango ya societe civile. Iperereza rya mbere uru rukiko mpuzamahanga rwatangiriyeho ubwo rwatangiraga imirimo yarwo mu 2002 ryarebaga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva ubwo CPI imaze gukatira abantu 3 bahamwe n'ibyaha by'intambara bakoreye muri iki gihugu. Ibiro by'umushinjacyaha mukuru w'uru rukiko kandi mu 2023 byatangije amaperereza ku byaha bivugwa ko byakorewe muri Kivu ya ruguru kuva mu kwa mbere kwa 2022. Ibiro bya Bwana Kane bivuga ko uruzinduko rwe muri Kongo ruri mu murongo w'aya maperereza akomeje. Ingabo z'u Burundi zari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri Somalia zigiye gutaha zose. Ibibaye nyuma y'uko ibihugu byombi binaniwe kwemeranya ku mubare w'ingabo z'abarundi zagombaga kuba mu mutwe mushya w'ingabo z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe EUSOM. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze Fidel Niyongabo. Leta ya Somalia n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika byarumvikanye ku bitigiri by'inteko ibihugu vyemeye kuzotanga zizoba ziri mu nteko nshasha z'iryo shirahamwe. Hari nyuma y'indwi zitari nke zo kutumvikana hagati ya Somalia na Ethiopia, mu nyuma yaho hagati ya Somalia n'u Burundi ku gitigiri cy'inteko zova muri ivyo bihugu vyombi. Umutegetsi w'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika atashatse ko izina ryiwe rimenyekana yabwiye ijwi rya Amerika ko inteko z'u Burundi ziri muri Somalia kuva mu mwaka wa 2007 zizohava. Inyuma yaho amaleta y'ibihugu vyombi atashoboye kumvikana ku gitigiri cy'inteko zova mu Burundi. Amasezerano mashasha ategekanya abasirikare 4,500 baturutse muri Uganda, 2,500 muri Ethiopia, 1,520 muri Djibouti, 1,410 muri Kenya, n'1,091 mu gihugu ca Misiri. Hari kandi abapolisi 100 bazova muri Nigeria, Sierra Leone na Misiri. Bazoba bari ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadisho no mu bisagara vya Jowhar na Baidoa. Mu kiringo c'amezi atari make, Somalia na Ethiopia ntivyumvikanye ku vy'uko Ethiopia yogira uruhara mu nteko z'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika. Hari nyuma y'uko imigenderanire hagati y'ivyo bihugu vyombi itosekaye bivuye ku masezerano Ethiopia yagiranye n'intara ya Somaliland yiyongoye kuri Somalia. Ayo masezerano yaha uburenganzira Ethiopia bwo gushobora gushika ku ibahari y'Abahindi. Muri iyi ndwi abategetsi ba Somalia na Ethiopia
barateye igikumu ku masezerano arekurira inteko za Ethiopia kugira uruhara mu nteko nshasha z'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika zizokorera muri Somalia. Nshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru twabagezagaho muri iki gitondo naha tuyasoreje. Ndabashimiye mwese, mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi ry'Amerika. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.